ndabahaye mwiriwe mwese nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru ateka ikirere cejo ku munsi wa gatanu ni kwigenekerezo rya mbere Kigarama mu mwaka wa 2023 Kizoba Kimeze. Ejo imbere y'umutaga twiteza imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, hongera cemo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Kayanza, Ngozi, Ruyigi hamwe na Rutana. Ibipimo vy'ubushuhe biri hasi ndogre Celsius 14 zikazoboneka mu ntara za Kayanza hamwe na Ruyigi. Ku muhingamo twiteza imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, imvura mvikana y'imituragaro ikazoboneka mu ntara za Cankuzo hamwe na Rumonge. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru ndogre Celsius 29 zikazoboneka mu ntara ya Cibitoke. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:43 rirenge igihe cy'isaha 12 z'umugoroba n'umunota umwe. Nuko ni hano makuru atekanye ikirere agarukiye, mwakoze kuyakurikira naho ubutaha.